Okay, iyi ni Burundi News TV, wowe urinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya gatandatu Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndagukengurukire cyane wahejeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahandisira ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogira naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ngingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, ibintu vyakomeye cyane mu butegetsi bwa Gitega mu nyuma z'uko wahora ari igihangange General Guillaume Bunyoni atoroka ibohero, abafise uruhara mu itoroka ryiwe kuri ubu bari mu mazi abira, biruko mu nyuma z'uko amakuru ateye ubwoba avugwa mu gisata c'amagara y'abantu kuri bahejeje kudushikira. N'ibiki biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ivyo vyose uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku ntwaza ngabo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zishika kuri 4 bihejeje kumenyekana ko zitawe mu mvuto. Muri ano makuru turaza kubabwira ko guhangana gukomeye kuri mu butegetsi, turaza kubabwira ibiriko biravugwa ku mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, turaza kubabwira ku makuru avugwa ku mukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yoba ariko arafashanya n'abansi b'igihugu, ibitero biriko birategurwa ndetse bishobora kugabwa mu bibanza bikomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umugambi wo gutorekesha General Guillaume Bunyoni abo barawugizemwo uruhara, uko Wirinyamitwe ashobora gutumizwa ko umwanya n'umwanya kuri dosiye ya General Guillaume Bunyoni. Wirinyamitwe yoba afise aho ahuriye n'itoroka rya Guillaume Bunyoni. Wirinyamitwe nawe arashobora kubazwa dosiye ya Bunyoni, ivyo guhungisha Bunyoni akaja muri Canada, ivyo nawe guhunga kuko abona ko dosiye yoba itanguye kumukorako, ndetse n'ibindi vyinshi biriko biragarukwako cane muraza kubikurikira muri ano makuru. Ukunyinyurana kuri hagati mu bihangange ndetse n'intambara z'urutavanako mu mugambwe CNDD-FDD, uguhangana gukomeye cane, ibi vyose nivyo bihanze uyo mugambwe. Turaza kugenda tubigaruka ko muri ano makuru twavyegeranije vyose muraza kuvyumva. Ayo makuru yose turaza kuyabashitsa ko mw'idonido ry'amakuru yacu. We wica usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tuze tuyakuramburira idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Eka nsubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu, ndabakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogira naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Twababwiye ko mw'idonido ry'amakuru yacu tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cane yo mwibanga ntangira ahejeje kudushikira, y'ibiriko biraba mu butegetsi bwa Gitega. Eka imbere yuko tuyagushitsa ko yose idonido, dutangurire kuyakomeye cane ahejeje kudushikira avugwa mu gisata c'amagara y'abantu, aho abarwayi batowe mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura na Cibitoke, mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abantu batari munsi ya 30 nibo bamaze kwandura cakiza cakorera. Ibitigiri bihari bikaba ari vyatororokanijwe gushika kwigenekerezo rya 4 Nyakanga nk'uko bivugwa na muganga Polycarpe Ndayisaba, asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Abanyagihugu bavuga ko ubukene bw'amazi ari bwo bukwega ico kiza. Kuwa gatandatu heze igipolisi gikinga impanuka carahaye amazi abanyagihugu bo mu makaritsiye yo mu buraruko bwa Bujumbura. Muri ntwara ntuyu mwaka twarababwiye amakuru akomeye cane ajanye na korera muri Rugombo no mu ntara ya Cibitoke hasanzwe ariho iyo ndwara yamizanana.
kubera ubukene bw'amazi meza muri iyo komine. Abanyagihugu banywa amazi ya Rusizi rusanzwe rutandukanye Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakaba basaba kuronswa amazi meza. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ririko riravuza bafashwe kandi rikagira isekeza ryo guhimiriza mu mihana irimwo abafashwe n'ico kiza. Ishirahamwe Croix Burundi rirakomeje ripompa ingo na cane cane zirimwo abanduye. Abanyagihugu bo mu Rugombo bidogera ishirahamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba Regideso kubera ko ridashaka kubaha amazi meza mu ngo. Mu Burundi korera iguma igaruka yisubiriza, ibice vyo mu burengero bisanzwe vyegereye Tanganyika nivyo biguma bibangamirwa kurusha. Iryo tangazo ry'abategetsi rifata akarere k'imbo kose co kimwe na Cibitoke na Nyanzarake, intara ya Makamba iri mu bumanuko nk'ababangamiwe. Abanyagihugu bo muri ako karere bahamagarirwa gukurikiza amabwiriza y'isuku yose. Iyi ni incuro ya kabiri kiza ca korera cibonekeje uyu mwaka muri Nzero. Cari cibonekeje muri izo ntara nyene. Nayo mu makuru akomeye cane twabwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ahejeje kudushikira, Leonard Sirabahenda umukuru wa zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi yarahagaritswe kuw'Imana wa gatatu Nyakanga kurikiranwa ku bunenge bwibonekeje mu rudandazwa rw'isukari. Abandi bajejwe intwaro batatu bahagaritswe co kimwe n'abadandaza batatu, bose bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Umukuru w'umutumba Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge, w'umutumba Muhanda na Gitwe muri zone Buruhukiro muri komine Rumonge nabo nyene bahagaritswe co kimwe n'abadandaza batanga isukari ya Sosumo. Amasoko yacu mu gipolisi akavuga ko izo ndongozi mu ntwaro zikurikiranwa kwinyuruzwa ry'isukari no kuyitanga mu gipfungu kidasanzwe. Amatohoza ngo ariko araba kugira hamenyekana umwe ico yakoze mu mpera za Myandagaro. Abanyagihugu baridogeye uko isukari itangwa, bakemeza ko bamwe mu ntwaro borohereza abanywanyi ba CNDD-FDD, abandi bakanyuruza isukari igenewe abanyagihugu. Uko isukari izotangwa vyari vyashizwe ahabona n'abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge. N'ubu biruko, bamwe mu banyagihugu bavuga ko ahubwo kwari ukugomba gukingira ikibaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru mu kwerekana ku rupapuro kwitangwa ry'isukari rikorwa mu muco, ariko atariko biri ku rubuga. Bivuye mu myidogo y'abanyagihugu ku bijanye n'itangwa ry'isukari mu ntara ya Rumonge. Amasoko mu vy'intwaro muri iyo ntara avuga ko inama yo mu mwiherero ya Buramatari n'abasitanteri b'amakomine yabaye kuri uyu wa 4 Nyakanga umwaka w'2023. Intumbero kwari ugutorera inyishu ico kibazo. Eka noneho twumviriza amakuru akomeye cane avugwa mu butegetsi, turaza kugaruka tubashitsa kwandi makuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Haraye habaye ibitamenyerewe mu nama mu gihe ku munsi w'ejo hariko haba inama kuri centre Suedoasi mu Kinindo, ni ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, yo kwitegurira irima ryo mu murwi A canke saison A. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yategetse Mayange Emergide icegera c'umuyobozi w'ihinguriro FOMI gusohoka bivanye nuko hibonekeza ikena ry'ifumbire mu gihugu. Gervas Ndirakobuca akaba yabajije Mayange Emergide gutanga umuco. Mayange kuri mikro akaba yasiguye ko FOMI yahuye n'ibibazo vy'ubuhinga, ibikoresho vy'ivyuma vyapfuye be n'ikibazo c'ikena ry'amahera mvamakungu amadolari. Muri ako kanya umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca yanyuzwe n'izo nyishu zitanzwe n'ico cegera c'umuvugizi wa FOMI, yaciye amusaba gutanga ikiringo yoba atangiye ko iyo fumbire. Mayange vyanse ko yishura, abwira umushikiranganje ko yoba yitaye mu mitego, avuga ko adashobora kwishura kuri ico kibazo. Umushikiranganje canke se avuga ko atokwishura kuri ico kibazo ngo atange ikiringo. Ubwo nyene umushikiranganje wa mbere mu gashavu kenshi akaba yasavye Mayange guhaguruka agasohoka n'abandi bategetsi ba FOMI bari kumwe baca barasohoka. Turafise ikibazo c'umuyaga nkuba
eje ntunzanire ibibazo tekinike ngaha jewe je najenda gusaba ifumbire ivyo bibazo vyawe utavuze kare ntubinzanire ngaha jewe ndiko ndondera ifumbire. Je nibaza yuko wibajije yuko umenga twaje gukina kamari ngaha. Uri kumbwira uheje kumbwira amafaranga y'agaciro amapese dorojani je ntayizine mfise. Ico dupfana nuko abenegihugu bagira ishwagara akindi ayo mafaranga y'agaciro uyabuze utavuze ati ishwagara je ndabona ko bizongora abatanga ishwagara ngahari benshi bari kurondera ahandi mugabo umunsi turiko turarondera ibibura nuze kusigurira ibidasigurira ivyo byose ni ivyitwazo nibaza ko twumvikanye nusubire kumbwira ibibazo tekinike ngaha ndakuwe kusigurira ibibura. Ishwagara izoba yashikiriye abantu bose yari kandi ndakubwiza ukuri itariki uza kuvuga ngaha ndayikurikirana itabonetse nzoca menya ico nkora. by'ukuri ntashatse kwishyira akagozi mu izosi numva atabye amatariki noshikiriza kuko ivyuma ntibisezerana je numva umengo noba ngomba kwishyira akagozi mu izosi hamwe novuga ngo itariki izi yose nzoba nayishikaye novuga ayo matariki n'ubundi ndumva yuko noba asa n'ugomba ndenga karimbi kuko bitagenze uko noba nabivuze mwamaze kumbwira yuko hari vyoca bikurikira rero hago nogwa mu ruzi ndagwita ikiziba numva nobangira nyakuba mushikiranganje wa mbere ariko icyo tubemerera nuko turiko turagira ingufu uko dushoboye kose. Naco nyemerera none uvuze ko udashoboye ari uri kurahingura ari uteza kuyifumbira abenegihugu ntushobore kutubwira ati nshobora kuba narizanye iki gihe none tubere amaboko imugonga abenegihugu ega byose ni bimwe uvuga utavuga akagozi n'ubundi urakajamwo none wumva bigenda gute deje haguruka ugende ejo mumpe amatariki ntabanduka ejo mumpe amatariki ntabanduka ubwo naco uriko uradufasha ngaho tuhaguruka ugende. Murakoze cyane nyakubahwa mushikiranganje wa mbere. Urihingurira uhingura ifumbire ukabuzi ko sezo yashitse imvura iriko iragwa aho hanze ukabura umugoronome ibi turiko turakora uno munsi tumaze kubikora kuva mu 2000 tubikora imisi yose mugabe ugacuza wateguye yuko uza gusigura kwicwagara itabonetse kubera amapese doroshanje amapese doroshanje kwende twarondera uno munsi murabona ko bibabaje biragoye kugira abarundi tuzokire. Hari ubuzi abazi neza yuko umwenegihugu ari uwo kubyinirako ibi turiko turabikora nawe nyene umunsi yagiye kw'isoko agasanga ntibashoye azopararangana harimo no muri fome yasigaye ngaha abo muri fome nibaza ko bagiye bajanye baze kuturondera ayo matariki mugabo murabona ko bibabaje vrema irateye akababaro hariyo abantu tutari kumwe batazi batabona ivyo turimwo batabona n'inyungu y'abenegihugu. Ibi bintu rero bikaba byavuzwe cyane ndetse abatari bake bakaba batangaye kumva umutegetsi asohorwa mu nama ukuraho. Murazi ko ibi bintu byo gutuma ifumbire ibora mu gihugu ndetse no gutuma ibyankenerwa bizimba mu gihugu ngo vyoba birimwo imvo za politike kandi hoba hari abantu boba babyinyegeje inyuma abo bariko barambika ishusho mbi umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito kugira bamwankishe abanyagihugu bamwereke ko ataco ashoboye. Ngivyo rero bikaba biri mu vyashavuje cane Gervas Ndirakobuca inyuma yaho uyo yariko haravuga muri iyo nama kubwishirahamwe FOMI kubwihinguriro FOMI bitanezereje cane Gervas Ndirakobuca ishavu rigaca riduga. Ivyo rero bikaba biza vyiyongera ku bantu bane bajejwe intwaro bahagaritswe ku mvo y'amakosa bakoze mu rutandazwa rw'isukari mu ntara ya Rumonge. Abo nabo ni Leonari Sirabahenda ni umukuru
wa zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, akaba yarahagaritswe ku Imana ku wa 3 Nyakanga akurikiranwa ku bunege bwibonekeje mu rudandazwa rw'isukari. Abandi bajejwe intwaro batatu barahagaritswe co kimwe n'abadandaza batatu kubw'amasoko mu gipolisi, bose bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Umukuru w'umutumba Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge, uw'umutumba Muhanda na Gitwe muri zone Buruhukiro muri komine Rumonge nabo nyene barahagaritswe, co kimwe n'abadandaza batatu batanga isukari ya Sosumo nabo nyene barahagaritswe ku bw'isoko mu gipolisi. Amasoko mu gipolisi avuga ko izo ndongozi mu ntwaro zikurikiranwa kwinyuruzwa ry'isukari no kuyitanga mu gipfungu kidasanzwe. Amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane ico umwe wese yakoze, niko isoko mu gipolisi rivuga. Mu mpera za myandagara abanyagihugu baridogeye uko isukari itangwa, bakemeza ko bamwe mu ntwaro borohereza abanywanyi ba CNDD-FDD, abandi bakanyuruza isukari igenewe abanyagihugu. Uko isukari izotangwa vyari vyashizwe ahabona n'abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge, nubwo biruko bamwe mu banyagihugu bavuga ko ahubwo kwari ukugomba gukingira ikibaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru mu kwerekana ku rupapuro ko itangwa ry'isukari rikorwa mu muco ariko atariko biri ku rubuga. Bikaba bivuye ku myidogo y'abanyagihugu ku bijanye n'itangwa ribi ry'isukari mu ntara ya Rumonge. Amasoko yo mu vy'intwaro muri iyo ntara avuga ko inama yo mu mwiherero ya buramatari n'abasitanteri b'amakomine yabaye kuri uwa 4 Nyakanga 2023, intumbero kwari gutorera inyishu ico kibazo. Nakubitse ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito aheruka kuvuga ko hari akarwi k'abantu binyegeza inyuma yo gutuma isukari ibura ngo kugira bagumura abanyagihugu maze berekane ko Perezida Ndayishimiye ataca ashoboye. Ndayishimiye yararahiye ararengwa ko agiye guhangana nabo afatanije n'abanyagihugu, ariko nanone hakaba havugwa ko hari akagwi k'abantu muri CNDD-FDD koba kariko karaca ku biti no ku mabuye kugira bangishe abanyagihugu umukuru w'igihugu, maze bamwambike bara bamwereka ko ataca ashoboye, gutyo ntazoronka ikindi kiringo ca kabiri mu matora yimirije. Tukiriko turavuga kuri ivyo bibazo biri mu gihugu, tugaruke ku kunyinyurana kuri hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo nawe ariko arakora ibishoboka vyose kugira yerekane ko ari we akomeye mu gihugu, ariko aragirisha amanama mw'ijoro, ariko araha imyimenyerezo imbonerakure, imyimenyerezo y'igisirikare, ariko ku kunyinyurana kukaba kutariko kuroroha. Mu misi iheze mwarabonye ko igisirikare casohoye itangazo kivuga ko imbonerakure canke se abambara inyambaro zisa n'iz'igipolisi canke iz'igisirikare bozishikiriza inzego zijejwe umutekano. Ivyo bikaboneka nko kunyinyurana gukomeye hagati y'inzego z'umutekano ndetse n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, kuko ariwe amaze imisi agirisha amanama imbonerakure azihimiriza kwitwara gisirikare. Nawe akaba yaragiye akunda kuboneka yambaye izo nyambaro zisa n'iz'igisirikare, ariko nanone igitera ubwoba cane akaba ari amanama agenda aragirishwa mw'ijoro. Ayo manama ntawuzi ico agamije. Benshi babona ko Perezida Ndayishimiye ashobora kwikangura asanga igihugu bakimupapuye ngo Reveriyano Ndikuriyo ariko aragipanga, kandi ngezo mbonerakure zikazomufasha kugira yegere no kwikura ko Perezida Ndayishimiye. Biravuga ko uyo Reveriyano Ndikuriyo ariko arakorana cane n'abashigikiye General Guillaume Bunyoni, kuko babona ko abari mw'iragi rya Petero Nkurunziza babangamiwe cane n'intwaro ya Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye arafise urugamba rwo guhangana n'ibihangange. Amakuru ariko aravugwa cane ava mu masoko yacu mu gisirikare avuga ko hoba hari abasirikare bariko barakorana n'abaroberi. Abo baroberi ngo bakaba bariko barakorana kugira bateze umutekano muke mu gihugu, maze Perezida Ndayishimiye biboneka ko ataca ashoboye. Yoba mu birabana n'ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba, yoba mu birabana n'umutekano abaroberi bariko baragira ibitero, ndetse n'ibintu bikomeye cane vyo kuvuga ko hari imigwi ikorana n'abategetsi harimwo FDLR interahamwe, hakaba harimwo ndetse n'abagwanyi ba Red Tabara. Nubwo ivya Red Tabara vyo bitarasobanuka neza, hakaba hari vyinshi biriko biravugwa ko hoba hari abategetsi bariko barakorana n'abo baroberi.
Hatanguye gukwiragizwa indirimbo zihayagiza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Izo ndirimbo ntizigera ziririmbirwa umukuru w'igihugu. Reveriyano Ndikuriyo bariko yerekana ko ari we mukuru w'igihugu vy'ukuri. Yakoze byinshi yazanye iteka mu bantu, nararibonye umutima wuzuye ubuntu. Amazina ni Reveriyano Ndikuriyo, arashitse musanganire mwegere mbabwire nyakubahwa. Indirimbo zihayagiza Reveriyano Ndikuriyo zibandanya gusohoka. Ni ubwa mbere bibaho mu mateka y'u Burundi, aho harwizwa indirimbo zihayagiza uwurongoye umugambwe uri ku butegetsi kurusha umukuru w'igihugu awuvamwo. Na Hussein Rajabu yarinda kurusha bose, ntiyigeze agera kuri runo rugero rwo kuririmbwa Nkurunziza aganje. Ariko ninde yari kubahuka kuririmba Emile Mworoha ku ntwaro ya Perezida Bagaza? Ninde yari kuririmba Libere Bararunyeretse canke Nikora Mayogi ku ntwaro ya Perezida Buyoya? Ninde yari kuririmba Leonce Ngendakumana ku ntwaro ya Perezida Ndadaye canke Yohani Minani ku ntwaro ya Perezida Ndayizeye? Ninde yaririmbye Hussein Rajabu, Jeremiya Ngendakumana canke Pascal Nyabenda mu bihe bikomeye vya Perezida Nkurunziza? None ni kuki bishoboka kuri Perezida Ndayishimiye wenyene? Bisigura iki? Aha nivyo bavyerekana ko Perezida Ndayishimiye ataco ashoboye kandi ko bariko baramusuzugura. Ibi vyose bikaba bije vyunyura ibibazo biri mu gihugu ndetse no kunyenyurana hagati y'ibihangange. Mu makuru yacu turi buze kubashikiriza mu kanya twamaze kumenya, nk'uko twababwiye ko Bunyoni yoba yaratorokeshejwe ariko abategetsi bakabinyegeza, nubwo mw'iperereza bariko barahenda abantu ko Bunyoni yatorotse mu gihe yaragiye kwivuza. Ariko harakwiragizwa ibihuha ko Bunyoni yoba yaragiriwe nabi. Nyabona ababikurikiranira hafi bakabona ko ari urugeri rwo kugira Bunyoni nagirirwa nabi bizavugwe ko yatorotse maze akaba yararashwe canke se yarishwe mu gihe yariko agerageza gutoroka. Ibi bintu birateye ubwoba, abategetsi bategerezwa kuva mu gacerere. Ariko ino dosiye ya Bunyoni irashobora gukora ku batari bake. Hatanguye kuvugwa Willy Nyamitwe ambasaderi, akaba ariko aravugwa yuko yoba ari mu bariko barabazwa dosiye ya General Bunyoni. Willy Nyamitwe yoba ari we yagiriye inama Bunyoni yo gutoroka ibohero kuko yari afise amakuru ko ashobora kwicwa. Ese Willy Nyamitwe yoba ariko arakorana na General Ngiyome Bunyoni mu birabana no gushigikira imigwi y'abaroberi iriko irahungabanya umutekano mu gihugu? Willy Nyamitwe yoba ari we ariko ararondera uko Bunyoni yotoroka agahungira mu gihugu ca Canada? Willy Nyamitwe rero nawe birashobora kumukwegera karambaraye, kuko amatwi adusumira nuko yoba agiye gutumizwako akabazwa ivy'idosiye ya General Ngiyome Bunyoni, nawe adakinjuye ngasange umugore wiwe muri Canada, narirya bivugwa ko yamutaye, ngo nawe ino dosiye ya General Ngiyome Bunyoni irashobora kumukorako. Ino nkuru mu buryo bw'idonido muraza kuyikurikira mu buryo bw'idonido, muraza kuvyumva, turaza kubabwira vyinshi mwanyegejwe ndetse n'ibiriko birabera mu butegetsi muri eta major. Ibintu ntago vyoroshe, ariko haravugwa amakuru adahumuriza ku mukuru w'ibiro vy'intwaramiheto vy'u Burundi, General Prime Niyongabo, yahora ari umwizigirwa akomeye wa Perezida Ndayishimiye, ariko kuri ubu bikaba biboneka ko yatanguye kumuvako. Gutyo rero ngo Perezida Ndayishimiye ashobora kwisanga ari wenyene mu bihangange biriko biramugwanya. Ariko nanone amakuru ariko aravugwa akavuga ko ibintu bishobora kumera nabi umwanya n'umwanya, ariko haravugwa icuka ca coup d'etat. Ni bande bo babinyegeje inyuma y'ivyo bintu? Mu kanya gatoya cane muraza kubikurikira, ariko ntitwasozera ino nkuru tudatanze ino nkuru yo gutabariza umuntu yoba yarayanyurujwe muri Busoro. Ni mw'ijoro ryaheze twaronse ubutumwa butabariza umuntu yafashwe nk'unyurujwe hagati y'isaha 3:30 n'isaha 4 z'ijoro, vyabereye muri Busoro zone Kanyosha, ni mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ubwo butumwa bugira buti: hari umuntu anyurujwe hafi isaha 4 z'ijoro mu Busoro n'imodoka kamyoneti double cabine itambaye imparati inyuma, imbere yari yambaye imparati ikase. Haboneka ko 862 abamufashe bivugishije ko yishe umuntu kugira ntihagire abamuvugira. Anyurujwe ku kabarabara ka mbere Kaduga Busoro, aho benshi bita kwa Jacques, ku metero zidashika 20 uvuye mw'ibarabara rya pave rifatanya ibarabara 7e Avenue Kanyosha na 12e Avenue mu Kinanira. Imodoka yamujanye yari yera
yambaye imparati ya leta bamukuye aho mw'ibarabara. Abamujanye bari bambaye impuzu zisanzwe z'abasivile kandi mu modoka harimwo umuntu w'umukenyezi. Wogira amakuru y'uwafashwe akaba yoduha ayo makuru nayo nyene tugatabariza uyo muntu yanyurujwe. Mu kanya rero gato nk'uko nabikubwiye ndaza ngushikiriza amakuru arabana n'ivya General Guillaume Bunyoni abariko barategura coup d'etat itumizwa ko giturumbuka rya Willy Nyamitwe ndetse n'ibiriko biravugwa muri etat majoro. Tukaza gushimika cyane ku bivugwa kuri General Prime Niyongabo yahora ari umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye. Ibintu biriko biraba mu gihugu ariko abategetsi badashaka gutanga umuco birashobora gutuma abanyagihugu baja mu bwoba bukomeye cyane nariryo hariko haranogwanogwa coup d'etat. Eka dukengurukira umumenyesha makuru wacu yejeje kubashitsa kwayo makuru, tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko muracubona arakazogira naho nyene mufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.